Africa Live, Africa Plus. Mu buzima bwa misi yose hari abakunda, hari gukundana, hari gukundwa, hari gukunda, hari gukundana. Mugabo rero kuronka ukunda cyangwa gukundana ntibiba mu misi imwe, mu bihe bimwe. Hari igihe usanga urukundo rufise inzira rucamwo, ingere rushikwako iyo rutangurira. Uno musi tugadufate ingingo ya mbere ari ingingo ijanye na ico bita coup de foudre mu kinyamazuru. Mugabo twovyita tuti n'urukundo rw'ikibiriraho, urukundo rufatirwa ubwo nyene bibaye. Coup de foudre rero hisigwa gute? Ni igihe ushobora guhura n'umuntu ugaca wumva uramukunze ubwo nyene, hanyuma kumukunda twumve neza tutandukanye gukunda no kwifuza cyangwa gushaka. Kupenda na kutamani. Ukunda hakunda umutima, gushaka hashaka umubiri, amaranga mutima. Rero coup de foudre ndi kumwe n'abagenzi banje hano tuje kumfasha tuje kwiga nino kubijanye n'ibyo coup de foudre. Ndi kumwe na Christa sawa. Sawa. Yego. Kaze neza. Twese. Silver sawa. Ça meze neza, nise ko meze neza namwe. Miss Dorcy, ça va? Mon bébé, comment qu'il voit? Umeze neza mugabo. Sawa. C'est dit tranquillité au miss. Coup de foudre twese ngaha twatahuye mu ntangamarara icyo bisigura. Mugabo akabazo ka mbere ngaka ngahere kwa Christa aho uratangure niho mbandanyiriza. Coup de foudre urayemera irashoboka? Bon, irashoboka. Irashoboka. Wewe uramaze kubibamwe cyangwa urafise igihamya cyerekana uramaze kubibamwe? Ego, ndamaze kubibamwe. Miss Dorcy, coup de foudre irabaho irashoboka? Irashoboka mugajewe vraiment sidavyemera. Kubaho irabaho. Abandi birashikira bagiye banje. Kubwawe uti nta muntu wokunda ubonye cyangwa gukunda kubonye wewe ujeme. Ni nk'umuntu uzenya no gwakariro kari hafi no. Ushobora kubona nk'umuntu yambaye impuzu z'undi muntu akona kabereye kumbe sizi wiwe. Bisigura ariyo yindi story iri nyuma ya zya mpuzu. Rero nako coup de foudre ukunda impuzu cyangwa oya nivyo rero nagwakariro kari hafi. Rero coup de foudre ushobora gukunda umuntu kacisanga wakunzwe n'ivyo washimye kuri we. Voilà. Christa, wewe nguremera kishoboka kandi warufise n'abagenzi. Nanje byamaze kumbako. Coup de foudre byamaze kumbako. Yambaye. Okay. Byamaze kubako. Byamaze kumbako. Niwe wakunze cyane wagukunze? Ni barankunda nkunda. None icyo gihe yabaye byararamye, byaramaze igihe, byarakunze uraramba. Igihe kandi no biracamaze. Da Silva, coup de foudre wewe Mbo cyambere ndemera kwibaho, ariko kandi ibice byinshi by'abantu ibaho n'igitsina gabo paraporo igitsina gore. Kubera ko igitsina gabo gikunda direct, muga igitsina gore hari abakunda direct mu bice byinshi n'iby'abantu bimara umwanya munini kugira ngo akunde umuntu. Gitwe turavuga gukunda pana kwipfuza. Igitsina gore kugira gikunda umuntu birasaba umwanya wo kugira ngo avyumvemo. Igitsina gabo gikundira ngaho nyene. Igitsina gabo kibonesha amaso, igitsina gore naco kibonesha umutima. No, apana amatu. Twazijamwe n'umukobwa, je t'aime, uraberewe, uri mwiza, tujamwe nye tugaburira sentiment. Je byumva. N'akarorero n'akarorero n'akajambo nyene kagasantima. Ufise amaso meza, ufise tayi nziza, utwenze mbafunguye. No, oye ivyo birashisha korera. Ivyo birashisha. No, utwenga neza. Nyine tumtrise. Umwenyuye numva ndemye. Oya pani birabishe. Byose ni tureke nico simpaka uvuga urabona naho gahunda akaya hoga abo barabesha bankura amashitani. No, ariho gahe ubona yuko umuntu aritegereza cyane. Ukabona yuko il y a quelque chose qui est dedans. Navyo on a nibaza umwanya muremure kandi akuvugisha muga vu que les femmes nous sommes timides cyatushaka kumenya ko kurana muri timide cyane muri timide cyane n'ibyo mwigira. Ari generation 1999 maintenant twarateye imbere. Maintenant turagira première panatre tukaza kutraga twakunze nakunze ndaza. Ntiyari timidité reko arikwigirisha
nasa kwigirisha hari abantu bafite timidity muga hari umuntu agira comfort umuntu Okay, ikibazo cya mbere cyari kumenya ko coup de foudre ibaho, mwabyumvise ko irabaho biranakunda. Mugabo rero reka tugaruke rero kuri zimwe mu nkurikizi zishobora kuba nziza canke mbi za coup de foudre mu tuko turasa nk'abasozera kino kiyago cyacu. Krista niho nyene natanguriye, hari inkurikizi za coup de foudre nziza canke mbi? Ni mbi kubera ko premièrement coup de foudre c'est vrai iraba ariko hajya uravye neza ni gushuhira. Urabonye umuntu swat mwiza ameze neza afite umutima mwiza ukaca umushuhira ushaka kumuca aho ariko hajya umuntu neza umumenya swat naho yemukunda hajya ni mama umuntu neza neza umumenya mubanye ni umenya ati gahunda narakuciye inkurikizi rero nuko usanga wagibanye n'ubutazi wakunze ubutazi kuko bya bishobisho byakuje ku wow ndamushikirisa ndamuye ndamushimye kuko mbe ntuzi Krista gafite akageso kabi Krista nakana kabi Krista gafite nyine afite yangeso udakunda tusente mu majambo make Da Silva inkurikizi za coup de foudre nzoba nkizihe kugira ngo tubandanye Inwarwa hezo okay bandanya aze kunshira bandanya nyine ugasanga yeragiye kuramba baje ego bandanya nakindi araciriye okay kaje nk'inkurikizi navuga ko hariho mbi na nziza gusa kintu je navuga nuko abantu benshi bubu urukundo benshi ntibagisengera ibintu byabo nivyo dukoresha amarangamutima ko gisho navuze nk'uko je no shaka kuvuga ko atankurikizi ibi ku ruhande rwanje muri Sansei kubera ko umuntu bugeraguye kumenya ejo namye ndabiganiro ca Wiz Khalifa yakoze kuri YouTube we yari karavuga ko experience afise byaciyemo abona ko kugira ngo bane n'umuntu ko byose aba nk'imyaka 10 kugira ngo umuntu mumenye ngabo arabarengeje iyo myaka 10 bahinduka buri munsi ku munsi bivuze ngo rero gukunda umuntu uko nako twabivuze yo coup de foudre irashobora kuba ingaruka bizambe n'izi Krista avuze kuko umuntu nturamumenya ngabo utaramumenya rero ingaruka mbi ziza gushika nuko wewe uza gusanga wewe nuya cyo mvuze sikindi kubera ko kenshi mu rukundo haramo ikintu cyitwa umuntu by'abashakashatsi bavuga yuko kenshi ingo nyinshi bice 80% 80 z'abantu bubakanye n'abantu batari bipfuza kandi harimo nabo bantu habaye coup de foudre ndetse n'abandi bafashe umwanya wo kwigana mugabo vyanse kubera ko bwabo umuntu bugize umuntu bitakunze kandi cyase baravuga yuko burya umwana w'umukobwa ku myaka 6 amaze kubona igicapu cy'umugabo wiwe yifuza umwana w'umuhungu imyaka 6 umwana w'umuhungu na ku myaka 7 no uvuga ngo ni hahandi urubibona nko twashaka twicaye ngabo uzana kana ko bakaraje kure yambece karanyambirije hajya muri waramaze kubona shaka umugabo swata amezuku yabura agize no kumugufi cyangwa muremure kwiyo myaka cyose nibyo bavuga no muzosanga kenshi nk'abantu bubakanye umugabo wawe urashobora ko hari nk'umuntu usanga yarenze ibigo ukasanga biravuga mu kibano ukasanga abantu bavuze ngo ne nkujya mugore wa mungu n'ingene bari mwiza nkaja ngo kujya kubera ko ujya so wa undi kuri ya myaka wa undi yari yipfuza ivyandi byabaye amakuvu do foudre ashobora kuba yarabaye mu basanga biretse barabanye bivuze ngo rero kenshi umwana nawo w'umukobwa nawo kuri myaka 6 usanga rero ningo kenshi zibanyuko apari y'ivyo rero hari ico bita umuntu usanga abantu barahuje ibintu ugasanga hari unashaka kuntu umuntu azana nk'ujya ngo yamukundiye iki bafite ico kimwe baba barahuje nzi ndiko ndavuga rero hari n'abafata umwanya kubisenga akavuga ati je nka Dorsi nifuza umugabo amezuko umugabo Dorsi umugabo amezuko ahamuronderera si hari ndavuga for example arashaka kwa weekend yigira kwinywera mu kabari cyangwa kisokera ugasanga umugabo wiwe ari muri Rwanje urumva aho nakarorero uwo mwanya we nakuri ngaha nawe si hari mugo wifuza ari hari nawe suje niho so muzohuri ashaka guca uri ari wa hari rero niho cyakora cyane cy'amasengesho mana mpindurira umuntu abuku nawe uhinduka nuko ko rero zangaruka nziza zizakuva hehe aho kenshi swate gusengera umuntu na ya myaka na muntu abayipfuza neza cyane uvuze niyo mpamvu je navuga ko umwanya ingaruka mbise rero ningene watwaye ibintu jewe biramaze kunshika biramaze kumara umukobwa tumaranye imyaka igihe kirekire nanje byabaye ndangaruka mbi ahubwo mbona nziza kubera ko ndafite umwanya wo kubisengera mwari mwinjiriye muri coup de foudre je nayo namubonye uko mvuga ati okay uwo munsi nyene waciye bimugira nije navuze igitsina gabo kenshi coup de foudre nigenda uko
mubona umuntu ukacugenda umubwiye ngo ndagukunda ni nko nk'umuntu oya arugenda arisetse aravyikiganira agashima Kristo si kudo foudre canke dorsi mazo cyangwa kumutigita mwamukunze arugenda arivuze ntugenda utarivuze cyo bibarariye ari umwanya mwiza byo biravana ku muca w'umukobwa umwanya mwiza ko umwanya tuzogaruka ko ngamura tubaza niganiro cy'urukundo umwanya mwiza ubona ngo kugira umuntu kuganira kwa mukunda neza cyane kace kwa dorsi nawe ingaruka nizo bavuze gusa canke hari izindi bo batashitse ku mbi canke nziza za kudofuza indi mbi ni inye baba bibagiye nkuko aruvuze tufate Kristo yagize kufuza umuntu ntiyayigize kuri uravyumva ameretse urukundo rwinshi cyane mu dukuje uravyumva tumegara akaramusesema so rero Chamurogesha. Uravyumva rero simakana kufuza cyane amour nyinshi iraba surcharge kundi muntu ushaka kumuha ijyamu nawe adafise kuri wewe gasanga aho kugukunda ahubwiza umugenzi sinzi kurukura ntawe muri yo kwa so rero n'abantu bafise urukundo surtout nk'abakunda gushika kudoze il faut pas kwerekana wese uko nyene siko genda gahoro ntuzige nakwakira kandi nko bivuze ibintu byose banza bishije mu biganza by'Imana siko nta wuzi hajyanye undi yakwitiye kandi kindi naco les opposés s'attirent muko arevuze muri masengesho unde mu bihe ukiyumvira abantu bahuye gute bumvikana gute so ndashaka gutanga example ya gihe niyo mpamvu mbona uvuga abantu ngo bakundana kujya ni mumvikana umwe wese afite ikirato ciwe ana agaragaza kwambara pointure itari gwabo so nkuko narevuze example wanje umuntu akunda sho okwe mu wanje umuntu atekereje so kiyumvira abantu bahuriye hehe bahuje gute abifuje baje papa dosivron ari kujya bari mugabo wanje so kurukundo vibe bafise so rero abantu usanga kenshi bafise urukundo ni vyiza no kuripana kandi muze mwamyeho kandi bazokwamaho juste fodoze kwerekana byinshi ukatsanga n'umukunda arakwanza ingingo ya kino kiyago ni kudofuza no kuvuga urukundo rw'ikibiraho rusho kuba ubwo nyene hama rero turangiza tuvuga tuti none ko twumvise hari ingaruka mbi na nziza none tuvuge duhanura abantu ko iyo kudofude boyirinda bavanura ntibigere bajana nayo cyane nabo shobora kubo kuri iyo kudofude nabo babandanye Kristo uhanura abantu ko oya no bayibandanye mwese ni ngorane yitagatu bahita bandanye kudofude biraryoshye da Silva Bo just novuga ngo bayihebe kubera ko hari ikintu bakunze kuvuga benshi mu buzima ngo amashance aza rimwe hari gusanga uwo munsi ntawe uzi Imana ngene basinzi je twarizi wanyu mugabo je nko makolation banaraciyemwe make yabaho mugabo sinigeze mpanga ngiye kurondera umuntu dukundana twashaka gura mu kintu kana ugasanga Kristo aje kuganizanya mugenzi we ugasanga cye dukundana sivyo kako nakarore ntanze umva ntinayipanze mugabo kasanga usanga birakomeye vuze ngo nta muraba yabipanze kudofudre rero yoguma mugabo se ntumbero ushaka kugo rukundo rwawe ahubwo ubitware moromoro ubitware bukebuke kudofude nisanga urukundo umuntu sikosa vraiment ndarinde sikosa sisanga kundi murashatse element sikosa Kevin Kadenako ariko na element na Ben sikosa urukundo umuntu utawa waruziki we gusa ahubwo ikosa no kudushwara ibintu uko haro nk'umuntu ashobora kandi hari n'umukobwa nawe ugasanga yanabugo nawe wintu ugasanga byamaye ko akogora tsko atavuga mugabo hari ibintu ku munsi wa mbere bitavugwa ushaka kurondera ubucuti busanzwe ushaka mwawure mu rubanza wamukunze ikibintu gutwa nuvuga ngo nukushitwara ibintu nabi ubitwaye bukebwe nisaje kunobaza ko kudofudre batobiheba mugabo gushitwara ibintu neza arico cingenzi ngo Dorsi kudofudre izigamwe yengengwe babandanye bayikurikiza canke tubavanura nayo oya nigumeho mudakunda muzokunda abandi nayo udakunda hewe ndabakunda cameraman turabukunda cameraman agiraze bara umuntu nuko rero sakunda ngira ngo umwe wese yumvise ashobora gutumbera abashigikira yuko kubona umuntu ikibiraho ugacumugira ati namukunze mwumvise zimwe mu ngaruka nziza bishobora gutera mugabo kandi mwumvise zimwe mu ngaruka mbi ahasigaye rero twavuga tuti ishengesho niyo nyamukuru reka mu Imana ibisigaye nakare niyo yubaka ingo zose yubakira abahambaye n'aboroheje abazungu abirabura abanyafrika abanyamerika n'abandi bose saluto Africa Live Africa Plus